ni umwanya w'amakuru mu Kirundi mukaba muyashyikirizwa na Bob Rugurika. Chuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA kaze muri ano makuru reka tubabwire ingingo nkuru zigize ano makuru akamukatewe n'urunani adese kibiriko kutanywa ibinyobwa vya Brarudi katumye iryo shira hamwe Brarudi rigabanura ibiciro mu bunywero bumwe hano mu gisagara ca Bujumbura ariko rero ako kamo ngo karitabwe hamwe urunani adese kibiri kandi ruriyamiriza imvugo y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Edouard Nduwimana kwikubagurwa ry'abanywanyi ba adese bari bagiye mu rubanza rwa Sahwanya Frodebu muri zone Gatumba hari ku munsi w'Imana uheze. Mu ntara ya Bubanza naho bamwe mu bagize wa mugwi Sentebe baragirizwa n'abanyagihugu ko bakora amanyanga ngo mu gutatura amatati y'amatongo ngo kubera ko abo bakozi ba Sentebe baheza bakagaruka kugura ayo matongo aba yanyazwe bamwe muri ano makuru Kirura Mariko araza kubigarukako. Mu gihugu ca Kongo naho abakongomani babiri bo mu bwoko bw'abarundi baragandaguwe mu ijoro ryo kuwa kane ivyo rero bikaba vyatumye abashika amajana 200 bahunga ico gihugu bagahungira mu gihugu c'u Burundi muri kino gihe rero bakaba bari mu ntara ya Cibitoki. RPA yarungitseyo Leonce Niyongabo araza kubitubwira. Muko nako ndababwira munano makuru akamo katewe n'urunani ya DC kibiri ko kutanywa ibinyobwa vya Brarudi kuri wa kane n'wa gatanu ahatari yake mu gisagara ca Bujumbura ngo karitabwe kubera ivyo rero ishira hamwe Brarudi risanzwe rihingura ivyo binyobwa mu bunywero bumwe vya hano mu gisagara ca Bujumbura ngo ryari ryagabanije ibiciro ico bita promotion mu gifaransa kugira abanyagihugu bashobore kuvyihereza. Bonfisi Niyongere yaraciye muri iri joro ryakeye mu bunywero butari buke. Aho ni ku Musaga ku kabare bita amayagwa aho intebe zasa nizigaragara akandi kabare vyegeranye aho bita ku Ingoma Hotel Restobar naho nyene vyaruko ubunywero bwarimwe abantu naho bita ku Mpene naho nyene ntivyari bishemeye hagati mu gisagara ca Bujumbura ahafi y'icibutso bita Soldat Enkoni hafi y'ibarabara ryitiriwe 28 Munyonyo kwa Gerard ugeranije n'iyindi minsi mu mpera ziyinga hasa nahagaragara kuri Cercle Universitaire abakozi bemeza ko abantu bataje nkuko vyahora ubona abakiriya baje ko bahora no musabwa sin tubaza ko vyavuye ho ndabizi nyara insinze nk'ivyanyana byakamunyana nayo bavuze ko no musi nyara batanye nane wosabiki nkawe sinzi je nko mu bunywero butari buke bwo mu Nyakabiga vyasa naho ari co kimwe Mwibaza ko byo vyatumwe akajya ka mu kabajya hohoshe muravye uruhombo mwagize rungana gute twagira uruhombo nini yagusubira ko byaho ko twatronka abakiriya mugani kaciye mu kari sineza ego basi wewe kamushinga ntawe wabonye gute ntabari aya bahora mu mufite abantu besha kandi vantage na umaze kuba bacha vraiment urabona ko atabari bamwe mu baraho mu bunywero bavuga ko batanezerejwe no kubona agateka ka muntu katubahirijwe mu bisanzwe uko ibintu bimeze tutura abantu batoyi mugabo ngene tubona igihugu kiriko kiragenda kuromoma tubona yuko ariko ari ngorane kavandrede nahora nkesha mugabo ngire fashe inzira intana muhira kubera iki ibintu turiko tubona gihe turimo tubona ko ari ngorane wowe ubona aho hinduka ibiki ngene byohinduka nuko abanyagihugu umuntu wese yo kwidegemvya ni kuvuga kwidegemvya no kuvuga yuko akeneye kugira icyo ashikiriza akagishikiriza atangorana icyo ntera kamo nuko muri bino bihe turimwo nuko umunyagihugu wese uko ari yo kwidegemvya agashikiriza icyo yiyumvira wenyene nibaza yuko n'igihugu nibaza yuko ariho cotera imbere kuri Gare du Nord aho bita kwibuye nta bantu bariho aho bita kwabeya hari abantu bake ugeranije nuko vyahora kwa Bonoto abantu bari sinzi umuziki ari umuziki aho
abo bakenyezi bakaba basavye ko abantu bafata mu mugongo inyuma yaho bakubaguriwe n'abapolisi mu gatumba kuri uyu w'Imana uheze ubunywero bumwe bwo kumusaga canke mu Nyakabiga ibiciro vyari vyagabanijwe ivyo bita promotion mu gifaransa. Arakoze mgenzi wacu Bonfils niongere tukivuga ibijanye n'unurane ya dese kibiri ugo runani nyene ruriyamiriza amajambo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yabwiye abakenguza amateka kuri wa kane aho yasiguye kwikubagurwa yagiriwe abanywanyi ba dese hamwe n'umugambwe Sabanyafrodebu kwibarabara rya Bujumbura Gatumba ku bwa Leonce Ngendakumana rongo ya dese kibiri ngo iyo mvugo ntibereye Edouard Nduwimana akamuhamagarira kuhindura imvugo n'ingendo mutega amatwi. Simvugo yokoreshwa n'umuntu w'umutegetsi kuko burya leta nkuko umuganwa Rudoviko kwa Gasore atahengeshanya kubivuga leta iteza kuba umuvyeyi wa bose leta iteza guhumuriza bose iteza kuba ari umuvyeyi wa twese kaduhumuriza twese urumva rero kubw'umushikiranganje harabateza guhumurizwa n'abadateza guhumurizwa habibanya gupfa hari n'abanyagukira iyo mvugo rero twebwe twayineguye kandi turayiyamirije kuko ntiyari kuvuga uko ahubwo yari kuturondera akaduhamagara akatubwira ati mwebwe amwarakosheje iyo turenza amategeko uraduhamagara katubwira utamwarenza amategeko cyo katwandikira ni naco gituma twebwe ko bitwerekeye dusabye dushimitse yuko twokwicara hamwe tugasomera hamwe ibwirizwa shingiro tugasomera hamwe ibwirizwa rigenga imigambwe mu Burundi tugasomera hamwe ibwirizwa rigenga amanama n'imyerekano imyiyamamazo mu gihugu tukaraba ico turekuriwe gukora cyane kibujwe nayo mategeko mugabo atari amategeko mabwirizwa ntaba kuko ibwirizwa tezo kwanza gutorwa n'inamashinga amateka na kenguza amateka umukuru w'igatera kwikumu tureko ari amategeko twuba tutisunga tuyisunge mugabo duharakanye yuko badusanga mu nzira bazanye abapolisi n'abasirikare bafise kuzogwana n'abantu bafise ibigwanisho ngo kubona rero barakubitiwe mu ibarabara ngo ntibizobaca inguvu mu rugamba rwa dese ikibiri go guharanira intwaro rusangi mu Burundi n'ubunyene tega amatwi Leonce Ngendakumana ahubwo bizotwongereza intege kugira ngo ivyo ntibizobandanya hazoboneke ubutegetsi hazoboneke leta mu gutorera umuti ibibazo idashira imbere inkoho idashira imbere amagrenade idashira imbere byakizimyamwoto ishira imbere kuganira namwe twocika intege bo hava bibaza ko ivyo bakoze ari byo bishobora gutorera umuti ibibazo biri mu gihugu ivyo rero nagomera kumeje kudashobora kuvuga ngo turevye politike ngo nuko abariko bararasa ngo nuko ariko baratera amagazi lacrimogene ngo nuko harabasize bigwanisho mu ibarabara kindi bishoboka twe tuzobandanya urugamba rwa politike kandi ndabikumenyesheje impera n'imperuka politike nizotsinda Leonce Ngendakumana rero akaba yaganira na mugenzi wacu Patrick Waso mukanya turaraba ibijanye n'umutekano RPA Abakongomani babiri bo mu bwoko bw'abarundi barishwe mu ijoro ryo kuwa kane rishirwa gatano mu gace ka Ruvungi ni hariya mu gihugu ca Kongo ivyo bikaba vyatumye benshi muri abo bakongomani bahunga ico gihugu ubu bakaba bari mu ntara ya Cibitoke hano mu gihugu c'u Burundi aho bagera ku majana 2 mugenzi wacu Leonce Niyongabo yakubitiyeyo aratubwira ingene vyifashe Abakongomani bafite amamuko ku Burundi bahunze bava aho bita Ibwegera kugeza ubu bavuga ko bahunze mw'ijoro rya hirya y'ejo ku munsi wa kane bavuga ko bumvise amasasu menshi hanyuma bakavuga ko bari abamayimayi bari bateye mu bice abarundi abo bakongomani basoma mu ku Burundi basanzwe babamwo hanyuma mugabo ico gihe ngo bakaba basanze abasoda bariko baragira amarondo ariko abasoda ngo baciye barasa hanyuma hapfamwo mu mayimayi umwe hanyuma hagapfamwo n'umurundi umwe gushika ubu rero umudamu uwo mukongomani afise amamuko ku Burundi akaba ari ngaha mu Cibitoke aho bakiriwe bita Ikarurama no kuvuga gushika ubu rero bagera ku majana 211 bagwiriyemwo abana bagera ku 149 abagabo 13 n'abagore 49 abantu rero bikaboneka ko bamwe kubera bashitsejo bagifise utuntu twabo bari batekeye utwumba n'utundi dufungwa bari batekeye hanyuma ababijejwe ubunye bakaba bari ko bararaba ukuntu botangura kubaharura bakagira ico bita identification kugira rero bashobore gutangura kubafasha ikindi no kumenyesha nuko aba Burundi bariko batubwira ko hariho abandi bariko barashika n'ubu nyene mbere tuvugana nkaba mbona umudugudu n'abandi bavuga ko bahunga ari benshi
abakongomani bafite amamuko ku Burundi bariko bahungira mu Burundi mu gihe abafurero bobo basanzwe bagize iminsi batarabana byiza bariko bahungiye aho bita mu Ruvungi abandi nabo bagahungira hariya mu misozi. Mbega Leonce niyo ngabo hoba hariho amashirahamwe canke abamaze kubagarukira ko bo mu ntwaro ngaho mu Cibitoke. Ubu nyene turiko turavugana buri amatari y'intara Cibitoke nihavuye abo muri Croix Rouge niho bari abo muri Onitra niho bari bakaba bari bavuga ko barindiriye abandi kugira babasasume nibaheza kubasasuma baheze bamenye ukuntu bubafasha. Leonce niyo ngabaro urakoze akaba yari kaganira na mugenzi wacu Gilbert niyo nkuru kumurerero makuru yacu hanyuma araza kubigaruka ko mu nkuru irambuye ku isaha 6:41 reka tubabwira ibijanye n'amatati y'amatongo hariya mu ntara ya Bubanza aho abanyagihugu bari kubakugwa mu mazu canke amatongo yabo no mugwi CMTB bagiriza uwo mugwi kubanyaga ivyabo batumvirijwe muri iyo ntara bamwe muri abo banyagihugu nyene bagiriza umugwi CMTB ko ngo baca bagaruka bakagura ayo matongo abayanyazwe abanyagihugu bari bashikirije aha rero bamwe mu bavuga ko babanyazwe bakaba baraganire na mugenzi wacu Mariko Kirura yakubitiye muri iyo ntara ya Bubanza. Umupfasoni Sabimana Laurensia twasanze muri quartier Gisovu mu gisagara ca Bubanza avuga ko iparcela umuryango waguze akaba yivyariyemo ivyaro zirenga 10 umugwi CNTB uherutse kuyigaburamwo ibipande bibiri kandi ngo batigeze bumvirizwa n'uwo mugwi. Twebwe baramaje gusatura oya ndi twaburanye twabonye baza gusa nico cyana dutangaje haruguru yiwanje hariho ubundi nyene w'umupfakazi kandida byaramushikiye nguko kandi nawe yaguze amafaranga saho yahawe na leta naho yari yaguze amafaranga kubari bahagabiwe na leta. Nkuko uwo mukenyezi abandanya avyigana bamwe bagize umugwi CNTB ngo aho batagarutse kugura ayo matongo ngo bahabwa ruswa. Uwo nyene abo bakora muri STB umwe niwe yaciye hagura kandi n'amatwa nsumira urumva bavuga ati nkaha munsi barabara ko hari muri leta aba bahaye bagenda babasatura bo muri STB basature bazobaha amafaranga bahaguzwe miliyoni 2 babaho mu miliyoni nabo basigarana uwundi kuko bisa no kunyaga. Kubw'umufasoni twasanze mu gacimbiri Ruvumvu ati umugwi CNTB warukwiye gutunganiriza abarenganijwe ariko udahotoye abandi. Wokora ukaraba utarenganya uwo muntu yafashe ibintu byunda akabyinjiramo bakabisubiza inaho uwo muntu nawe yiguriye izuba ryaka ku murango ati ibyo atakintarenganije bakamurekera twiwe nawe bakamwubahiriza nukuri barakwiye kutugarukira nukuri nkuyo irangarana n'ibibondo rabaharasite gasibara mu mugwi CNTB ibubanza akaba taco bashimye kubivugako. Arakoze mugenzi wacu Mariko Kirura reka tuve ibubanza dukubitira hariya mu ntara ya Ngozi aho amazu atatu y'abanyezamu bararira imyaba y'ibigori y'abanyagihugu ku mutumba Karungura zone na komine Mwumba mu ntara ya Ngozi yazindutse aturigwa n'abantu bo bari mbonera kureza umugambwe CNDD-FDD ngo zari zazindukiye mu ikarashishi zitwaje amahiri ariko imisumari bikaba rero ngo vyateye uruhagarara hagati y'abanyagihugu n'izo mbonera kure intandaro ya vyose rero ngo izo mbonera kure zikaba zashaka kurarira iyo myaba reka twakure Wirin Karutimana ari Ngozi. Hari mu gatondo kuri wa gatandatu aho akagwi k'abantu ari mbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD barenga 60 bari mu ikarashishi bitwaje ibihiri biriko imisumari bazinduka baturira amazu atatu y'abanyezamu bararira imyaba y'ibigori by'abanyagihugu biri mu mwonga w'ikarungura zone na komine Mwumba intara ya Ngozi. Aya namakuru duhabwa n'abanyagihugu baba kuri uyo mutumba bagavuga ko izo mbonera kure muri zo benshi baturuka ku gacimbirika rugarura zari kumwe n'izivuye ku gacimbirika ko ku ruganda aho nyene ku mutumba w'ikarungura ivyo bikaba byateye uruhagarara hagati y'abanyagihugu bo kuri uyo mutumba n'izo mbonera kure kubwabo ngo kuri uyo mutumba ngo nta mutware cyangwa umunyagihugu akibavugana kuko ngo bihaye ubutware nka bwose ugize arakomakoma bamujyamika hasi agakubitwa inkoni n'imigere yo ku gikanu agataha ari ntere. Abanyagihugu bakavuga ko bitangaje kubona izo mbonera kure zishaka kurarira ivyo bigori kugahato kandi nabo batabishaka bakabona ko kubara karenganyo n'agahahazo bariko baragirirwa bagasaba abajeje intwaro kubagarukirako.
Arakoze wiri nakarutimana muradutunga kuri iryo je ryarimwo udutosi kumbure makuru yacu hanyuma turaza kudutosora reka ku isaha 6:45 tubabwira ibijanye n'amagara y'abantu aho ngo ibipimo bigizwe n'ababijejwe ari byo byonyene vyari bikwiye gukorerwa ko kugira umuganga yandike umuti ku mugwayi mu ishirahamwe ry'abize gupima ingwara kwa muganga abo bita aba laborantin bavuga ko iyo handitswe umuti atabipimo vyabaye bituma hashobora kuvugwa ingwara atariyo bagasaba ndetse rero mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ko hoshigwaho igisata kibagenga kika nabashigikira kurikira Pascal Butoyi arongoye ishirahamwe ry'abize gupima ingwara kwa muganga. Mu bisanzwe tugerageje kuraba twumva ko gifashe neza ariko ntitubishima cyane gose ko turabira nko kuntu usanga nk'umuganga ashobora kwakira umugwayi amakamubaza uko ameze hama afatiye ku ibyo bimenyetso ugasanga arashaka gufata ati umugwayi wanje agwaye iki ugaca usanga aramuhaye n'umuti imbere ariko twe tukavuga tuti inyinshi yo muri laboratoire ipimwe niyo nyine ishaka kwerekana ko umugwayi afise iyi ngwara inca nkatanayifise inkurikizi zirahari kuko mu gihe amuhaye umuti atarose iyo nyishu aba yakoze ico kwita kumuvura yiyumviriye muri ico gihe atabikoreye ko namusanga muhaye umuti ufate umuvuye nk'ubushuhe bwatewe na malaria mugabo kandi ushobora gusanga arafise nk'ubushuhe afise nk'iyindi ngwara atari malaria ibyo twosaba birahari kandi ni byinshi kuko ubu onyi mu ico gisata usanga nko muri centre de santé umuntu hari apima arashaka kugira ingorane ugasanga ntagira uwo ari hejuru avuga ati ndayibaze muri ico gisata cyo gupima usanga ari ingorane kuko acagira gukora ibyo wenyene ugasanga ntafise iyaje niyava hanyuma kandi harimo nuko usanga nk'ubuonyi umuga wacu mu gupima nta mategeko hari awugenga byose bishaka gutuma usanga isata kitameze neza rero tukavuga tuti kugiza ubu aho biri twifuza neza ko kigisata bagifata nk'ama kuko ni nk'umutima wo kuvuga mu bisanzwe. Reka tubabwire ubonaho ibijanye n'imibano aho ngo agateka k'umwana kabandanya gahonyangwa hano mu Burundi ivyo nivyashikirijwe n'urongo ibigo vya SOS bijeje kurera imfuvyi mu ntara Gitega aho kuri wa gatanu bariko bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana ibirori bikaba vyabereye aho nyene muri yo ntara ya Gitega twakura Gerard Nibigira. Yohani Nahayo arongoye igisata c'imigambi yo guteza imbere imiryango yeza abana b'imfuvyi n'abantu nikora mu bigo SOS birera imfuvyi mu Burundi avuga ko umwana ari we wese atarakwiza imyaka 18 avuga kandi ko hari byinshi byerekana ko agateka k'umwana kagihonyangwa haba mu ntara Gitega haba no mu zindi ntara zigize igihugu bimwe ni nk'abana babigeme batwazwa inda n'abakuze abana bakoreshwa ibikorwa bibarengeye abana bakoreshwa mu mazu abana bicwa cyangwa bagatabwa mu mashamba n'ahandi na bene kubavyara abana na cyane imfuvyi banyagwa ibisigi by'abavyeyi babo abana batajanwa mu ishure n'ibindi ivyo rero yabishikirije kuri wa 5 igenekerezo rya 2023 munyonyo igihe ikigo SOS c'Igitega gifatanije n'ivuriro muryango rya SOS Gitega cyariko kirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana amakungu akaba yamahimbaza uwo munsi burigenekerezo rya 20 munyonyo ibirori by'uyu munsi byahuriranye n'uko abantu barenga 40 bagize amakomite y'agateka k'abana ku mitumba ndwi yegereye igisagara ca Gitega bari baramutse barangiza inyigisho z'iminsi 2 zijanye n'iz'agateka k'abana inyigisho zateguwe n'ivuriro muryango SOS Gitega. Yohani Nahayo akaba yabasavye gukwiragiza ku banyagihugu bandi izo nyigisho baronse agasaba n'abanyagihugu bose ku nzego zose ko bokomeza agateka k'abana. Gitega Jean Nibigira ku bwa RPA. Arakoze mugenzi wacu Gerard Nibigira ku isaha 6:50 reka tubabwire ibijanye n'inyubakwa za leta aho nguruja n'uruza kwibarabara rikuru rya gatatu Bujumbura Rumonge rushobora guhagarara umwanya uwo ari we wose hamwe atacokogwa ku birometero 33 uvuye i Bujumbura uja mu Rumonge ibarabara ngo risigaranye imetero zitarenga 3 z'ubwaguke n'imodoka zibiri ngo ntizishobora kuhahurira abanyagihugu baca muri iryo barabara rero basaba leta ko yokora iryo barabara kuko ngo ribafitiye akamaro kanini cyane kandi vyotuma hirindwa amasanganya kurikira Felicien Basemba niwe yahishikiye.
aho iryo barabara rigomba gucika ni hagati y'ikiyaga Tanganyika n'umusozi Nkuba muri komine ya Muhuta ku birometero 33 uvuye i Bujumbura uja mu Rumonge hakaba hari amazi menshi yisuka mwibarabara avuye mu isoko kavugangwe nayo akaba yisuka nk'isumo abanyagihugu twahahuriye bakavuga ko kubona iryo barabara ridakogwa ari biterasoni Usanzwe iri barabara birateye isoni kuko urabona imvura yaguye kutahorirwa muri ano mezi burera aho habomokeye haraca abakuru barabibona mahugira ngo biyumvire kuhakora ibarabara rimere neza abona ko biteye akamara ko kuvaho ya modoka icomokeye harya byari bimeze uko uravye akamaro iryo barabara ifitiye abanyagihugu umukuru w'igihugu wenyene ngo yarakwiye kuvira hasi ico kibazo nkuko uyu mukenyezi abivuga tone nk'umukuru w'igihugu abibona mwi ntiyoraba ukuntu yogerageza akatabaza amakungu canke bakaza bakarikora bakarisubiramwo nzose yambwira ngo amakungu ngo ni mu Burundi babishoboye borikora abanyagihugu baba hafi y'iryo barabara bakavuga ko bitoroshe gukora iryo barabara mu gihe bidashoboka guhindura inzira y'amazi yava mu isoko rya Kavugangwe ari naho hava amazi yisuka muri iryo barabara Arakoze na Felicien Basemba mukurangiza n'amakuru reka tubabwire ibijanye n'ubudandaji aho ngo nyandiko zikoreshwa mu mabanki zikwiye gushirwa mu rurimi rw'ikirundi amategeko ya kera nayo ngo akigenga amabanki kugeza ubu agahinduka kugira ajanye n'ibihe tugezemwo ivyo ni bimwe rero mu vyasabwe n'abari bitavye ikiganiro catunganijwe na sendika y'abadandaza CJK kuri uyu wa kane abadandaza bamwe rero bakaba bavuze ko ayo mabanki abarenganya bimwe bikomeye Emile Nibasumba yarakurikiranye ico kiganiro bamaze kuraba ibiharo bakavuga ati iyi ngwara yabaye ikiza nta muntu abagisubira kwivuza leta icaguruka ikagira amasantere de traitement mu mitumba yose ikagira desinfectation igapompa amazi yose ikazana imiti ya gusa ikavura abanyagihugu bose kuri gusa ubu rero ingorane z'amabanki ntizikiri ingorane z'umuntu umwe cyabaye ikiza Ahicegera cy'utwara sendika y'abadandaza CJK yariko asigura amatata ari hagati y'abadandaza n'amabanki mu kiganiro iyo sendika yatunganije kuri uwa kane bamwe mu bitavye ico kiganiro bavuga ko amabanki yabanyazi ivyabo ndikubona yigise nzonaguze ingozi hama bashaka mu makoda agenda bashinyisha urupapuro reko mu gifaransa urupapuro rero ndagasinya bakavuga yuko ngo ari byo ngo yabujumbura kugira ngo batoye ngo ikori ideni ngo ryiza ngo yigishe ngo umuntu atunge ukuvuga yamburanije n'imisana y'igihugu nuko imana yaje imbere ndatsinda ari gutari kujumbura natsinzwe kubera ko afite uburyo abandi nabo ngo sentare yarabatunganirije ya banki tambona bagiye kunyitwarira ngo bagire bagurishe ivyanje jewe nca ndabitwarira aho umucamanja uko muri trend commerce amuhukuri ngo je ndatsinzwe ariko urubanza nagunguruje muri kunapere narabatsinze bahavwe bagunguruza bagenda muri gasambura manzi nahone mpava nabatsinze muri ico kiganiro intererano z'ivyiyumviro zahavuye ziba nyinshi no nta kuntu imbere yuko umuntu yo kwibiti vyo kuburana bigoye no bugirane no kwitoga muhagira banke yanyu iyo banke yanyu mugira rusanzwe bakomereza bose mu gihugu namwe yotanga igihumbi ku kwezi ikirezo yonka hakiri kare kubitodontere ibayabaye jewe nakuze numva ngo kera ngo mwarahari rivomo umuntu yigenza nabi ega turashobora kubahari rivomo twige ibanki tunyonyeje gusumba izindi tuje kwibara batuvuga irya banki iranyonyeje gusumba izindi igihe tutaratora indi tugirira neza umuhanuzi mu bushikiranganje bw'ubutungane yari yitavye ico kiganiro asaba ko abiyumvira ko barenganijwe bo kwitura amasentare mbonera akajisho abakomersa kuko hajya banki zikinaniranye noneho banki niyo baho mwebwe mutari banki urayitwarira urumva iyo ataba umugabo w'ijunja n'ijambo yaranitswe nimuzitwarire rero kujya bako babiba ariko mushingisha urubanza kubw'urongoye sendika CJK biza bishaka audace ngo ayo matata ari hagati y'amabanki n'abadandaza atuma igihugu gihomba abitavye ico kiganiro barasabye ko inyandiko zo mu mabanki zohindurwa mu rurimi rw'ikirundi baca batuma n'abashinga amateka baraho kugira ibishoboka byose kugira ngo amategeko ya kera yo mu gihumbi 1925 akigenga amabanki gushika ubu yohindurwa muri ico kiganiro nta wavuze aserukira amabanki ariko ibiro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu bikaba vyari vyashinze umugwi wiga ivyerekeye ayo matati mugabo kubera ko sendika y'abadandaza CJK ivuga ko itizeye uwo mugwi ikaba ngo itegekanya kwitura umukuru w'igihugu ngo atorere inyisho ya matati ari hagati y'abadandaza n'amabanki
Arakoze mugenzi wacu Emile nibasumba ni no kuri yo nkuru yiwe turangirije ko ano makuru ku isaha 6:55 ariko kubatashoboye kudukurikira tugitangura reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize akamo katewe n'urunanira dese kibiri ko kutanywa ibinyobwa vya Braludi ngo katumye iryo shira hamwe rigabanura ibiciro mu bunywero hamwe ico bita prix promotionnel hano mu gisagara ca Bujumbura ariko rero ngo ako kamo karitabwe hamwe urunanira dese kibiri nyene ruriyamiriza imvugo y'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Edouard Nduwimana ku nsiguro yahaye abakenguza amateka kuri rya kubagurwa ryakoregwa abanywanyi ba DC ikibiri aho bari bagiye mu rubanza rwa Sawanya Frodebu hariya muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bubanza naho bamwe mu bagize wa mugwi CNTB baragirizwa n'abanyagihugu ko bakora amanyanga mu gutatura amatati y'amatongo ngo kubera ko abo bakozi nyene ba CNTB aribo baheza bagasubira kugura ayo matongo iyo batayaguze naho ngo bagahabwa rushwa mu gihugu ca Kongo naho mwavyumvise abakongomani babiri bo mu bwoko bw'abarundi nibo bagandaguwe mu ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatano ivyo rero vyatumye abagera amajana 2 bata igihugu barahunga muri kino gihe bakaba bari mu ntara ya Cibitoke hano mu gihugu c'u Burundi mugenzi wacu Leonce Nyongabo mwumvise yatubwiye ingene bamerewe Bob Rugurika nabashikirije ano makuru nshimiye na Egide Mwemero niwe yamfashije mu buhinga bw'ivyuma kugira aya makuru abashikiraho muri mu bice bitandukanye vy'igihugu tukaba rero tubifurije kubandanya muroranirwa mu vyanyu no mu banyu